Je nitwa Mugenzi Alfred Aubin, niryo mazina abavyeyi banje banyise, nkaba ndi umukomedi wo mu Burundi. Urikora sport. Kwibutsa ko ukwiyandikisha worohewe kuri Benediction baduhe Urabijamo nyine ukabisigura nyine usanga uri kugira gute haje turana transpira ukabiriyasha ukanasarara. Karibu cyane aho iwacu muri agence Big Good Times. Kanyeje cyane naho. Merci beaucoup. Ani abantu bashobora gusanga mu Rwanda. Ni ngaha nkaba nkora ibintu byose bijanye n'uwo mwuga wanje. No kuvuga ibiteramo kuko urumva turateramisha abantu, ndakora UMC n'ayandi masosiyete, ndakora ama publicité n'ibindi byinshi nshoboye ndabikora bijanye, ariko byose biguma bizunguruka kuri uwo mwuga. Mwashyize ko contact kuri Instagram yanyu cyangwa hose. Yego, irafise Instagram yayo yite. Yego, hanyuma ariko ni igitangura byumva, ariko irafise no kuri Instagram zindi zanje nayishizeko. Donc murashaka gutelefona kakabaza ko hari cyane. Yego, hari ntakibazo. Pour l'instant urumva abantu baratangura nyene kubagira ati giteki kwaku ni nyene nk'umuntu batoye mwibarabara, ariko ushaka nyene ko abantu kuko imigambi ni myinshi, urumva ni adresse physique, ni agence izwi, ni agence igiye gukora ama evenement n'ibiki, ama evenement asanzwe nkora n'ayandi yose atarayiwanje shatse kuvuga ama evenement teguye y'ibindi muziki y'iki. Iyo dutumiwe hanze ibisanga vya mbere bikunda kudushikira nuko en fait usanga ukungene uhiyumvira siko hasanga abantu wibaza, kuko tuba tuvuye ngaha abantu baduha urukundo bikaryoha bakaza ari benshi, hariya usanga ama shift umwanya kubura nta bakozi bafise. Rero nk'ikintu ca mbere nabonye, ariko si ibihugu byose, nk'ubuye nivyo nabonye aho usanga bisaba kuyadapta kugira ukinira abantu 100. Mushitse nyene turacari bashasha ayibonye, ariko nyene dufise programme nyinshi, dufise gahunda nyinshi mani tugiye imbere, dukora studio, tuzakora studio kuko n'ubu nyene mu kanya ngenda gukora sport audio, hanyuma ngifuza rero gukora studio isohora umuziki igakora n'aya ma sport, papa akorera ha, mamera kaza gakorera ha, tugahana ama prix nyene y'aba artiste Ego ndafise n'ama podcast n'ibiganiro nzokorera ngaha muri iyo biro yindi, Imana idufashije ducije amagarane, yego n'abantu bakabandanya badushigikira. Nivyo yego, aha rero ushitse usanga mu mabuja wanje umudirectrice wanje nyene ko ndamuvugira utuntu nyene, hanyuma ngende muri studio iri mu Bwiza. Turaguherekeza. Turajana. Yego turajana. Murashushe. Agape Records rero ahantu dukorera, nagenda kumenyesha ko hajya ijyambwa ni legendaire yama hajya mbitsi ko twaburanye gamwe twaburanye kirasubiye kwibutsa ko ukwiyandikisha worohewe kuri ya Benediction batugirira igera ku miliyoni 12 birabandanya bikazorangira kwigerekezo bya 13 Kigarama 2024. urikora sport urabijamo nyine ukabisigura nyine usanga uri kugira gute haje turana transpira ukabiriyasha ukanasarara. Una tugiye Tuko tuvugana na Buja Event Alberic, era mbariye yuko we wadafisa akanya muri umwanya ngire ntore umuteknicien wiwe ndamwereka haje izobera evenement kuri Royal Palace muri Jardin Charge, kugira duharure ibikenewe, harakenewe tente, harakenewe biki bindi konchahe ataye mutwe. Tugiye kuri mu Kabondo reka mfate mu Yingro no ndafise igiteramo muri janvier, evenement ndiko ndategura izoba kwezi kwa mbere. Urabizi akaba ari ni basiko rya mbere mu Burundi zo bibaye, benshi bakoze kwibona ku Instagram n'ibiki, akaba yitwa Rhythm and Branch, Buja Rhythm and Branch.
aho abantu baza midi sinzi ko murabibona Tutazibona hanze. voilà Mu Rwanda me. mu Rwanda ariko byatanguriye muri Kenya niho bikomeye muri Ghana n'ahandi hatandukanye. Yeah, MTC. Engineer. Um arquiteto, ela nem te vira magazine. Oh, there you go. December ari igitaramo gikomeye cyane. Ireko nibaza ko ari rya mbere no munsi ma affiche ama billboards aza gusohoka kuri rompo yo mu Kamenge hamwe na uvuze ni evenement yitwa Ntwenzananje benshi basanzwe bayizi ariko we yitwa Ntwenzananje Kongara ko umwe niteguye naho bihuriye na ziya zindi kabizobera kuri Royal Palace Hotel. Ubundi buzima iyo je ntaba umuhiste bibaza yuko bankora kandi kazi kose kugira nganye ubuzima bwanje kuko meme n'imbere yuko mba umuhiste nakoze ubuzi bwinshi narabaye mu cameraman kandi nabikora ndabikunda naragerageje kuba umu DJ yego naraserviye muri boîte naho nari kuba mba ndijera cyangwa mfise boîte yanje kise Imana yarahezagiye muri yo way cyangwa gasanga mfise une grande maison de production. Hello, j'espère que vous allez bien. Ubu rero tugeze ahandi hantu hatubera evenement kigenga. Turabona ko ari heza, ni jardin niniya. Niho hazobera evenement, ari kumwe n'aba-ingénieurs. Bagira bahapime, ibintu by'amatente, ibintu byinshi kwe. Buja Event dukoranye imyaka myinshi, ariko bisaba urana abatekinicien bisaba kubereka icyo ushaka. Kuko ama stage aratandukanye iyo bagukoreye ubu siyo bivanye n'ikibanza. Ico gituma utegeza kuza ku kibanza bakabanza bakamenya ico le client ashaka. Hajya rero jewe ibyo nari nifuza byari bitandukanye nivyo nahora nkora. Arashira amabash uwe ngomba gushiraho ibindi bitandukanye hanyuma live band yahuriza inyuma y'abartiste ariko muri stand up comedy urabona bambariye yuko bakwiye kwiba decale iji ruhande umva nk'ibyo bintu kuganira je ndabaha ivyumviro nabo bakanyereka ati no twibaza ko twogira gutya bivanye n'iki kibanza haragutse on peut kuca tu exploiter iyi espace aba live band kaji ruhande nuze kaji ruhande gutyo iyo uri kurakora rero uriruka ukaza kwibukira inzara ariko akazi gatanguye kumera nk'agabanuka ubu mvuye ngaha meje inama casubira muri kwa Alberique tuvugane rero ivyerekeye budget niki mpamagarira n'abantu kudushigikira papa baze badushigikire azoba ari evenement yahamagarira ama companies yose ayifuza kumenyekanisha ibyabo.